mabanga mwamwe umurundi azoba afise ubwenegihugu burenga bubiri atazoshingwa. Abo nabo n'abantu baja mu bibanza bitanu mu nzego zitanu, nukuvuga urwego rw'umukuru w'igihugu, urwego rw'icegera cy'umukuru w'igihugu, urwego rw'umukuru w'inama nshingamateka, urwego rw'umukuru w'inama nkenguzamateka hamwe n'urwego rw'umushikiranganji wa mbere. Abo bategerezwa kuba abarundi gusa batabangikanije. Nukuvuga ko nta murundi afise ubwenegihugu bubiri canke burenga azoshingwa ayo mabanga. Ico nagomba kubeshuza ni babandi bavuga ngo bariko barigisha ngo uko n'ugukumira. Nta gukumira kurimwo. Aha anagomba nshimangire yuko ibwirizwa shingiro tuzotora ku munsi wa kane ni ibwirizwa shingiro ry'abarundi, si ibwirizwa shingiro ry'abakoroni. Ababivuga rero, ababivuga nk'uko ni babandi bashaka ko tugenda abantu mu mabanga mugabo babandanya bakorana n'abakoroni. Nukuvuga ko uri umurundi ukaba n'umubirigi, byumvikana ko wa mubirigi azi ko nawe uri umwenegihugu wiwe, agusaba raporo y'ingene biriko biragenda mu Burundi, y'amabanga y'igihugu mu Burundi. Kawimvira rero igihugu dutoye umurundi mugabo kandi ari n'umubirigi, aheza agakorera Uburundi akongera agakorera n'ububirigi. Murumva yuko ivyo bitumvikana na buhoro buhoro.